ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari na yanyu Muhuza TV numwe tugiye kubageza kamakuru hari kuvugwa agezwe ko muri kano kanya kuri uyu munsi namakuru tuza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye cyane tukaza kugaruka kuyarabana na Alengiyome Bunyoni ndetse n'abari bamwegereye cyane. Umurwi warurongowe na Bunyoni uyu wari ufise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Benshi mu bakorana baramenyekanye ariko hakaba hari abandi batari bamenyekana. Alengiyome Bunyoni yagirizwa ivyaha bitanu harimo ndetse n'ico guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ndetse no gutuka umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, gutunga ibigwanisho atabirekuriwe ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero ibintu biriko birahindura isura umunsi ku munsi cyane kubirabana na dosiye ya Alengiyome Bunyoni. Murano makuru ni byinshi muza kumvirizamwo. Imbere yuko baja kumusaka muri ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Alengiyome Bunyoni yoba yararonse amakuru ko isakwa rizoba muhira iwe imbere y'igihe. Ayo ni amakuru yahawe na bamwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'abari mu nama yateguye iryo sakwa ryo mu rugo rw'iki gihangange yoba uruba muri Nkengabusoro ndetse no mu ntara ya Rutana. Kuri ubu rero hari amakuru havuga ko hari abantu babiri ba Bunyoni baherutse kwicwa n'iperereza ry'igihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko hari haheze amezi abiri hari abagabo babiri bari mu myaka yaba 30 banyurujwe mu gisagara ca Bujumbura bajanwa mu gasho k'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Ikimenyesha makuru SOS Media Burundi kikavuga ko abo bantu bari begereye Generale Alengiyome Bunyoni. Ico kinyamakuru kivuga ko abo bantu bahohotewe bikomeye bageze mu ntara ya Cibitoke aho bamaze iminsi bakobitwa kandi badapfungura. Aho hose ngo babazwa amabanga ya Bunyoni be n'ivyo bakorana no mu rw'ikiroberi woba urahitwa Kagoma muri teritwari ya Uvira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iki kimenyesha makuru candikira mu gihugu c'u Burundi kikavuga ko ibisiga vy'abo bagabo vyatawe mu rukoko ku rubibe rwa Kongo. Ngo mu bagiye kubita hakaba harimwo Ahmed Nabil Sindayigaya arongoye iperereza mu ntara ya Cibitoke. Kandi uyu Ahmed Nabil arahakana ivyo bintu. SOS Media Burundi ntiyigeze itanga imyidondoro yabo bagabo babiri. Uyu munsi niyo genekerezo ya nyuma amafaranga menshi y'ibihangange akabahindutse ibipapuro ku munsi w'ejo igenekerezo ya 18 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2023. Benshi kuri ubu barafise ubwa bwo gushikana amahera yabo mu mabanki agiye atandukanye canke se mu mashiramwe yo kuziganya no kugurana kuko bahava bafatwa bagapfungwa bakabazwa aho bakuye ayo mahera angana gutyo kose. Muri benshi bariko baratinya kujana amahera yabo ku mabanki harimo ibihangange vyari vyegereye cyane Alengiyome Bunyoni ndetse banafashanya muri vyinshi bitandukanye. Alengiyome Bunyoni we ngarazwi nk'umuntu yamana uruyeri misi yose ngo baramwanka ariko ntushobora kumenya ico ariko arapanga utamushize ko maneko. Alengiyome Bunyoni harafise umurwi munini cyane urimwo ibihangange. Benshi mu bihangange barafashwe baja kubazwa n'ibiro vy'iperereza ndetse bamwe baranarikurwa. Kuri ubu hari benshi bari begera Alengiyome Bunyoni bafise ubwoba yuko isaha z'ijoro amahera yabo aza kubahindukana ibipapuro. Ya mahera bagiye gusaka kwa Alengiyome Bunyoni ntawuzi niba yarahinduwemwo amadolari canke se akiri mu mafaranga y'amarundi nayo yoba ari burare ahindutse ibipapuro. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ubwo yigabishirije abindi bihangange byanyigije amahera mu mazu yavyo ko amahera mva makungu mazu yavyo ko nabo umunsi umwe azobafatira ingingo. Kuri ubu rero vyahinduye isura. Ivyo bihangange ngo vyaragiye vyifashisha bamwe mu bafise amabiro de change bakabashira amahera bakaba
bakavunjiramwo amadolari mu nyuma bagasubira muhira bafise amadolari abo bafise biro de change kuko n'umushikiranganji wa mbere ubwo yivugiye ko abafise amabiro de change abenshi abatari rwabo ahubwo abaraye ibindi bihangange biba bitazwi. Abo rero bafise amabiro de change ngo nibo bajanye amahera y'ivyo bihangange ku makonti agiye atandukanye, ariko nabo hakaba hari amafaranga ngo batari bemerewe kurenza nk'uko vyari mu itangazo ryasohoye ko atawe ushobora kurenza miliyoni 300. Rero hari abari baranyegeje amafaranga agera ku mamiliyaridi arenga 10 kuri ubu agiye kubahindukana ibipapuro. Bo mu murwi wa Bunyoni bo baracakorwa ko amatohoza, ndetse umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye akaba afise intumbero yo kubatuza bose ku buryo atanuzongera kuvuga. Ni nako kandi muri aya makuru tubabwira ko inyankamugayo Christophe Nduwayo nayo yahagaritswe. Hakaba hari mu gatondo ko kigenekerezo ya 15 ruheshi uyu mwaka w'2023 urugo rwa Honorable Christophe Nduwayo mu Gihosha i Bujumbura rwazindutse rukikujwe n'abapolisi be n'abakozi biperereza. Mu nyuma rero bahavuye bamuhagarika bagenda bamujanye. Amakuru ya nyuma akavuga ko yoba yararaye muri documentation. Christophe Nduwayo yahora ari umushinga amateka mu nama nshinga amateka ya Afurika y'ubuseruko EAR, akaba ari umunywanyi w'umugambwe Seneri ari muri biro politike y'umugambwe kandi azwi ko yegereye cyane Honorable Agathon Rwasa. Ifatwa rya Honorable Christophe Nduwayo ribaye mu gihe umugambwe Seneri uriko uraca mu bihe bitoroshe. Umushikiranganji Martin Niteretse ngarabangamiye rwose uyu mugambwe aho aherutse no guhagarika ibikorwa vyawo mu gihugu cose. Inyuma yaho hari bamwe mu banywanyi ba Seneri banditse bavuga ko batemera ivyavuye mu nama mu makoraniro kaminuza y'uyu mugambwe. Amakuru adusumira avuga ko umukuru wa CNDD umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yararahiye kuko Seneri itazomujana mu matora y'umwaka w'2025 igihagaze nk'umugambwe ukomeye wa Agathon Rwasa. Haraciye iminsi mike umupolisi Methode Nzirubusa yahoze ajejwe umutekano wa Honorable Christophe Nduwayo yahagaritswe n'iperereza. Baramubajije araheza ajanwa mu gace k'igipolisi. Methode Nzirubusa na Christophe Nduwayo hari audio ngo baheruka kumvikanamwo aho bari bahamagawe n'umuntu yumvikana nk'uwari kabatega umutego kugira haboneke ivyaha babashirako. Christophe Nduwayo ngo yoba yarahagaritswe yagirizwa ko yoba atunze ibigwanisho, ngo birashoboka ko ivyo bariko baramushirako bifatanye n'ivyaciye muri iyo audio. Ngibi rero ibiriko biravugwa kunyuruzwa ririko riraba cane ngaha kuri ubu. Nako kandi mu yandi makuru hari ubutumwa bwatanze butabariza umwe mu ba taximeni. Hari umutaximeni yahejeje gukubitwa n'abapolisi Bujumbura baca bagenda banamujanye. Ati mwiriwe neza, hari umuntu ahejeje gutwarwa n'imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine Toyota Hilux yirabura ifise imparati A433A imusanze aha mu Kabondo munsi ya Ecole Belge kuri Boulevard du Japon. Uwo batwaye ni umutaximeni. Jewe nari mubo yari yunguruje tuja mu Kinindo. Rero umutaximani yahatswe kugonga iyo camionette Toyota Hilux hama baramuhagarika aranka guhagarara, baca baramwiruka ko bamufatira aho munsi ya Ecole Belge. Umushefu yavuye muri iyo modoka asigarana n'abamucunze. Umushoferi n'abandi bapolisi bambaye impuzu zicungera inzego nibo bamwirutse ko bamufatiye ngaha munsi ya Ecole Belge. Twebwe twaciye tuva mu modoka ameze nk'uwiruka, baca bamukubita umwereka, baramukubita ibirato vyinshi n'amakofe arakomereka mu mutwe. Bahejeje kumukubita twese twari dushungereye aho baciye bagenda bamutwaye ibyangombwa vyose. Twamusabye ko yoca aja kwa muganga akivyiyumvira. Twabonye ya modoka igaruka ngira
ku itegeko ry'uwo mushefu wabo iramujana, ngo rero ntituzi iyo bamujanye mu mutabarize. Taxi yiwe tuyisize ihagaze mu kabondo nyene mu Sekore Belge, ifise plaque I17551 A. Ivyo bikaba bibaye mu kanya, ivyo bikaba vyabaye mu gihe c'isaha 4 n'igice zirenga z'ijoro ry'igenekerezo, hakaba hari hakiri kw'igenekerezo ya 16 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Ngo mu mutabarizo nukuri haraho vyogira ico bitanze canke basi mweneyo akamenya iyo modoka, hamwe imodoka yorara kw'iryo barabara ngo nawe zikeje bazosanga ataco iraba. Nukuri iyi foto dukoresheje muri ano makuru akaba ari y'iryo taxi aho basize bayitaye kwibarabara. Nawe ukengurukiwe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, cyonda subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utuja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhoza TV, Imana ibahezagire.